Kurota ni ikintu kiba ku muntu wese. Abahanga bavuga ko iyo urose ibintu bisa n'ivyo wiriwemwo canke n'ivyo wiriwe uriyumvira, ivyo bintu ntaco biba bitwaye kuko rimwe na rimwe aba ari ivyiyumviro biriko bisubira inyuma canke biraba ivyo wiriwemwo. Ariko kenshi iyo urose indoto ataho ihuriye n'ivyo wiriwemwo, rimwe na rimwe uba ukeneye igisobanuro canke uba ukeneye insobanuro y'ivyo bintu. Ariko kubera yuko tubayeho ubuzima bwa buri munsi, ugasanga turarota ntituronka ibisobanuro, rimwe na rimwe turabimenyera tugasiga tubona yuko kurota ari ibisanzwe. Kandi akenshi abantu dufise indoto duhurizako canke turota mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe insiguro y'indoto 11 abantu benshi dukunda guhurizako mu buzima busanzwe, igisobanuro cavyo. Ariko izi ndoto naho tugiye gusobanura, ni ukuvuga yuko biba bifise ibisobanuro vyinshi, ariko twebwe turagerageza kuvuga ku bintu abenshi bakunda guhurizako. Ikaze kuri G4G, nimba uri musha hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, urakoze ku ntererano yawe. Ikaze. Indoto ya mbere abantu bakunze guhurizako ni indoto yo gukora accident. Iyi ndoto isigura ko hari ikintu gishobora konona imigambi yawe uriko urategura. Aha imigambi yawe ishobora guhagarara canke ni hahandi uba uriko urategura ikintu canke uri mu kintu, mugabo hariho ikintu kibangamiye iyo migambi yawe canke ayo maproje yawe. Rero iyo urose ukora accident kuri moto, ntibisigura yuko ugiye gupfa, ahubwo bisigura yuko hari ikintu mu buzima bwawe kigiye guhagarara mu migambi yawe. Iyi ndoto ifise ibisobanuro vyinshi, ariko akenshi ico bikunze guhurizako ni iki cuko imigambi yawe iba igiye guhagarara. Indoto ya kabiri abantu benshi bakunze kurota canke bakunze guhurizako ni indoto urota uriko uvuza induru ariko ijwi ryawe ntirisohoke. Iyi ndoto isobanura vyinshi, ariko bisaba kuraba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Akenshi umuntu akunze kurota izi ndoto ari mu bibazo bikomeye, ariko kandi yatabaza ntihagire uwumwumva. Rero iyo aryamye kenshi arakunda kurota ariko aravuza induru canke akoma induru ntihagire uwumwumva, canke naho iyo yaraciye mu bibazo ntihagire umuntu amufasha, hari igihe avyibuka hanyuma bikamuzanira iyi ndoto. Iyi ndoto kandi yerekana yuko hari ikintu kiri mu mutima wawe wewe ugerageza kunyegeza canke ugerageza gufungira mu mutima wawe, ariko gishaka gusohoka ngo ukivuge kugira ngo uruhuke mu mutima. Rero iyi ndoto iyo uramutse urota iyi ndoto, ni ukuraba neza ubuzima ubayemwo, hanyuma nimba ari ikintu kiri mu mutima wawe ukakivuga ukakiganiraho n'abandi bantu kugira ngo uruhuke mu mutima. Indoto ya gatatu abantu benshi bakunze kurota bagahurizako ni ukurota uva hejuru ugakoroka ukagwa hasi. Iyi ndoto akenshi isobanurwa yuko utinya guhomba mu migambi yawe. Nimba warigeze kugira ikibazo ntihagire uwukumva canke ukuba hafi, izi ndoto zikwereka ubwoba ufise bwo gutsindwa n'ubuzima canke ubwoba ufise bwo kugwa mu ngorane. Co kimwe no kurota uva hasi ugahaguruka, navyo ni ikimenyetso cerekana yuko ugiye kuba uhagaze canke ugiye gushinga imizi mu kintu kanaka. Rimwe na rimwe iki kigaragaza yuko hari impano zawe zigira zitangure gukora canke hari ibintu vyawe bigira bibe binini. Indoto ya kane abantu bakunze kurota bagahurizako ni ukurota uriko uravyara. Ibi bifise insobanuro nziza, ibi bikwereka ko hari ikintu gisha ugira ushire ahagaragara canke amasezerano agiye gusohora mu buzima bwawe. Ibi nico kimwe no kurota inkoko y'ikiraberura imiswi canke ikindi gikoko ceco cose kiriko kiravyara. Ibi bisobanura ko hari ikintu ciza canke umugambi ugira ushira ahagaragara mu buzima bwawe, canke hari ikintu ciza kigira kibe mu buzima bwawe. Indoto ya gatanu abantu benshi bakunze kurota mu buzima busanzwe ni ukurota uzungurutswe n'abantu benshi cane. Ibi bifise insobanuro bivanye n'ubuzima nyene kurota iyo ndoto abayemwo buri munsi. Ibi bishobora kugaragaza impano wifisemwo canke iri muri wewe udakoresha, iba ikeneye kuja ahagaragara, canke nimba hari ikintu
ikibi ukora winyegeje. Ibi bisigura ko ku munsi umwe bizomenyekana ukaja hanze bikagaragara, abantu benshi bakakuzunguruka bakaguhogera. Kurota uzungurutswe n'ibikoko, ibi bifise insobanuro bivanye n'ivyo bikoko ivyo ari vyo. Abahanga bavuga yuko iyo urota inka uba ugira uhure n'ibibazo vyinshi mu buzima bwawe. Iyo ari imbeba ukaba ugiye guhura na bimwe twita umukoshi. Iyo ari isazi ukaba uri mu bintu biriko biraguhiga bishaka kugira nabi. Rero iyo ukikujwe n'abantu hari n'igihe usanga iyo ndoto ari ukuntu wewe udashaka kuvuga mu bandi bantu, hama abantu bakaba bakugaranye. Ibi biba bishaka kwerekana yuko ukeneye nawe gusohoka ukava mw'abo bantu. Izi ndoto zisigura ibintu vyinshi, ariko ibi nivyo abantu benshi bahuriyeko. Indoto ya gatandatu abantu benshi bakunze kurota ni ukurota urupfu, kurota wapfuye canke ugiye gupfa, hahandi ubona nyene umenga uriko urapfa. Ibi ntibisobanura ko mu buzima busanzwe ugiye gupfa, bisobanura ko hariho impinduka mu buzima bwawe zigiye kuza, canke iherezo ry'ikintu kanaka mu buzima bwawe, hama hagira havuke ikindi. Canke iyo wari ugize imisi ukora ibintu bibi hanyuma ukiyumvira kubiheba, akenshi urashobora kurota iyo ndoto kuko hagira haze ikindi kintu gisha mu buzima bwawe. Iyo urose naho uwundi muntu agiye gupfa canke yapfuye, akenshi ibi bisobanura yuko uwo muntu ariko aracika intege mu bintu kanaka arimwo, canke yamaze kugwa, canke iyo ari nk'umudandaza ukarota ubona umenga yapfuye, rimwe na rimwe ibisobanura yuko uwo muntu ariko arahomba canke aza yahomba, canke hariho impinduka zigira zibe mu buzima bwiwe zikomeye. Indoto y'indwi abantu benshi bakunze kurota canke bakunze guhurizako ni kurota uri gusa, kurota utambaye. Ibi bisobanura ko kubaho wumva utarinzwe mu buzima bwawe, bikongera bigasobanura nk'ikimenyetso co kwisanzura ku bantu bose, hamwe no kwigirira icizere cane kirengeje. Canke rimwe na rimwe iyo urusanzwe uri nk'umuntu asenga, ibi vyerekana yuko ushobora kuba hari ibintu ukora bituma utari connected n'Imana yawe, kubera yuko utambaye nyene ntaco kwihishamwo ufise. Kurota utambaye byongera bigasobanura yuko bishobora kuba ko hari ikintu ugiye kubura mu buzima bwawe, ariko bitandukanye cane no gupfusha umuntu. Ushobora kubura ikintu gikomeye mu buzima bwawe, ariko atari ko umuntu apfa mu buzima bwawe. Iyi ndoto ifise ibintu byinshi isobanura, ariko akenshi abantu benshi bahurira kuri ibi. Indoto y'umunani abantu benshi bakunze kurota bagahurizako ni indoto urota ufise amahera menshi, kwa kundi urota uriko uraharura amahera, canke kwa kundi urota uri ahantu mu mafaranga. Ibi bintu bisobanura ko umuntu arota izi ndoto aba afise ubutunzi mu mutima wiwe, aba yifuza kuzobugaragaza umunsi umwe. Kwa kundi nyene usanga umuntu arota afise amahera, biba vyerekana yuko umuntu afise inyota yo kuba umutunzi, vyerekana yuko umuntu afise inyota yo gutera imbere muri we indani mu mutima wiwe. Ubwo butunzi buba buriyo, igikenewe nuko aba akeneye kubugaragaza. Iyi ndoto nishi isigura. Indoto y'icenda abantu benshi bakunze kurota bagahurizako ni ukurota mariage. Kurota mariage canke ubukwe bifise insiguro nyinshi bivanye n'uburyo ubiroswemwo canke uwo ubiroteye, ariko kenshi bisobanura urupfu. Abahanga bavuga ko iyo urose umuntu w'umugabo yakoze mariage yambaye ikanzu y'abageni, bisobanura urupfu, nubwo ruba atari uwo muntu agiye gupfa, ariko ibi bisobanura yuko hari umuntu agira apfe. Iyo urose abantu bagira mariage canke bakora ubukwe, bikaba bisobanura gushinga urugo nyene nkuko tubimenyere, canke kubona agakiza, canke naho bahora basenga bakabiheba, kuba bongeye kongera kuvyuka bakongera gusubira gusenga. Iyi ndoto ariko ifise vyinshi isigura bivanye n'amabara umuntu aba yambaye canke n'iki, ariko abenshi bahuriye kuri ibi. Indoto ya 10 abantu benshi bakunze kurota bagahurizako ni ukurota uri kwikinga. Kenshi ibi bintu vyo kurota uri kwikinga bisobanura urupfu, ariko kurota uri mu modoka canke uri ku moto, ibi bikaba bisobanura kwihuta mu iterambere mu buzima bwawe, canke bigasobanura urugendo rw'ivugabutumwa mu buzima bwawe. Mugabo iyo biba bivanye n'ingene iyo ndoto yawe yatanguye, canke n'ivyakurikiye mu gihe wari mw'iyo modoka canke wari kw'iyo moto.
Indoto ya 11 ariyo abantu benshi bakunda kurota bagahurizako, kurota uriko urarya, iyo usinziriye ukarota uriko urarya ifise insobanuro nyinshi bitewe n'ivyo wariko urarya mu izo ndoto. Iyo warose urya nk'imyumbati canke ibindi bintu bigumye, vya bintu ufata ko bikomeye canke birura nk'umuravumba, biba vyerekana ko ugiye guhura n'ibibazo bikomeye mu buzima bwawe. Ariko iyo urose urya utuntu tworoshe, ibintu biryoshe, vya bindi ukunda, ibi vyerekana yuko mu buzima bwawe mu minsi iri imbere ugiye kuronka ibintu vyiza canke ubuzima bwawe bugiye kuva ku rwego uja ku rundi mw'iterambere. Ariko izi ndoto zisigura vyinshi bivanye n'ingene wari wambaye canke ingene wariko urafungura, ingene vyari bimeze. Rero ariko abantu benshi bahuriye kw'ibi bintu. Mwakoze gukurikirana ikiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift FG. Bandanye ukora subscribe canke ufise ikibazo utwandikiye muri commentaire tuzokwishura. Hama tukaba dushima uko mubandanya mukora subscribe. Interano yanyu turayishimiye.